2003 nca ndahagarika basket byose narahagaritse basket yo muri equipe ca ndabiheba nibaza ko kuva muri 2003 gushika nka 2000 nibaza ko kuva 2003 gushika nka 2011 nta basket nari ngikurikirana nari nsa n'uwayihevye kuko byari vyambihiye cane novuga ngo nari nayihevye carrément sinari nkikurikirana. Kimwe mu byatumye mpagarika nuko naciye mfata ingingo yo gukizwa mu buzima hanyuma bituma ntabandanya cane gose vya basketball. Nitwa Arsene Foranzima nkaba ndi umumenyereza wa basketball nkaba amenyereza imigwi ya Gymkhana mu bahungu hamwe na Gladiators mu bakobwa. Navukiye nanditswe muri Rohero, muri zone Rohero, ariko ubundi abavyeyi banje kuko papa wanje yari asanzwe ari umusirikare navukiye mu kambi ya Iskam. Ego nivuga ko niho navukiye ico gihe. Navutse nkunda umupira cane, ko basket ntiyari mu vyiyumviro vy'iwanje kuko papa wanje yari umu arbitre international wa football. Nuvuga ko nakuze nja ku bibuga vya football gusumba, nafuma nja gusinzira ku bibuga vya football, nakuze nkurikirana football cane. Rero novuga ngo ubuto bwanje yari football, kwari gukina football, nivyo niyumvamwo, nivyo nari nzi ko nzohava nteramwo imbere. Football nayikinye kuva nkiri muto, birya abana bose bakunda football, mugaje numva hariho akandi kiyongera ko kubera ko umuvyeyi yari asanzwe ari muri monde ya football, bigatuma ndayikunda cane. Muga ntivyatevye cane gose twimukira mu Kinanira. Tumaze kwimukira mu Kinanira nkiri muto, narabandanije gukina basketball football, nubwo ntabandanije ndayikina ku rugezo rwo hejuru cane gose. Nagarukiye mu ma equipe y'abana kubera ko ntaciye haza basket mu nyuma. Umuvyeyi wanje amaze kwitaba Imana, ndabura ka kantu ka wa muntu yaguma ansunika kubandanya ndabikora. Hanyuma abagenzi banje bose baja gukina basket, nanje nca nirotruva nagiye muri basket ntabaye nkibandanya football. Basketball twari muri quartier mu Kinanira, twakinira kuri terrain ya Petit Séminaire niho twakinira cane gose. Ndibuka ko muri 98 habaye 98 canke 99 habaye amankadrement y'abana bari mu kiruhuko. Byari ibintu biryoshe cane, twarakinye n'ama interzone yo mu makartier atandukanye, nubwo tashoboye gushika kure cane gose. Mu nyuma tugiye gutangura muri umuntu ariko arakura gatoyi, niho nagiye gutangura muri novuga ngo muri B ya Kern. Muri B ya Kern niho naciye ntangura umupira. Rero novuga ku buryo bwiza, nubwo naho nyene ntabaye nkibandanyayo cane gose kubera maze gukina nibaza nk'imyaka nk'ibiri naciye ngira ibibazo byatumye ntabandanya gukina basketball muri equipe. Nuko kubisanzwe kubera umuvyeyi yari asanzwe nifuza kwigira ko, novuga ngo niwe nakurikira cane muri football, yari yamaze kwitaba Imana. Nico catumye ngira ngo ntabandanya nkurikirana football cane, nkaca nja muri basket. Rero novuga ngo ntivyabaye vyoroshe cane gose kubera ko umuvyeyi wanje yari asigaye, mama ntiyabitahura cane gose yuko umuntu yobandanya akina.
yari yifuza yuko mbandanya ishure cane gose, ntiyavyitahura cane mugabo rimwe rimwe yarandeka nkagenda nkakina ego. Ekipe ya Kern nayimazemwo imyaka 2 yonyene, nayimazemwo imyaka 2 hama muri 2003 nca ndahagarika basket. Vyose narahagaritse basket yo muri ekipe ca ndabiheba nibaza ko kuva muri 2003 gushika nka 2011 nta basket nari ngikurikirana, nari nsa n'uwayihevye kuko vyari vyambihiye cane, novuga ngo nari nayihevye carrément, sinari nkikurikirana. Hariho abakinyi babandanije, hariho abakinyi bari bantanzeyo, uno munsi Joris ari coach wa Dinamo, novuga ngo bari bantanzeyo bobo. Hariho n'abandi babandanije notamment uwitwa petit frère witwa Kivunde, yitwa Brice, twarakina bo barabandanya cane, n'abandi bitwa Barno, bitwa ba Odri, n'abandi bariho benshi bashoboye kubandanya barabikurikirana mugabo yes nabandanije. Ikibazo catumye mva muri basketball iyo myaka yose si ikibazo kindi cabaye, vyari bifatanye gatoya n'ibibazo vyo muhira, hakaba ko umuvyeyi yari yifuza yuko no poursuivre autre chose, nobandanya ibindi, hanyuma ego hama jewe ubwanje nari numva umenga n'umubiri wanje nturiko urankundira cane gose kubandanya ndabishiramwo umwete, hama mugabo bihurirana n'ayo ma evenement yo muhira bituma ntashobora kubandanya basketball ku buryo bwa competition, ndahagarika. Kimwe mu vyatumye mpagarika nuko naciye mfata ingingo yo gukizwa mu buzima, hanyuma bituma ntabandanya cane gose vya basketball, hama mugabo kandi urumva vyari bifatanye n'ivyo muhira n'ibindi vyatuma numva ntobandanya basketball, hama nkakina football ku rugezo nyene rusanzwe rubayabaye nyene bwo kwentretena umubiri. Ukuntu nagarutse muri basketball nuko muri quartier batanguye kuzana ibintu vy'amasengero amashengero bagakina basketball, agakina ama match, hanyuma mbona gusubira kugaruka, nahise ekipe imwe bansavye ko ndabakoca kubera siho nasengera, bavuga bati ntibishoboka ko tugukinisha mugabo urashobora kuza ukadufasha ukadukoca buhoro buhoro. Hama ndabikora ndaza ndabakoca, mugabo ikindi gihe naco turegeza imbere, turavuga tuti ifoke tugire ico duterereye mu gwaruka nk'abantu baba barigeze gukina basketball, turaja hamwe bamwe hariho bari baza bakukurutse, hariho abandi bari bagikina, bari bakiri actif mugabo bari muri fin de carrière, kaba n'abandi bari babihevye kera bari bahagaritse kera, turaja hamwe, hariho abitwa ba Alexis wo mu Runani, hariho n'abandi bitwa ba Florent, uwundi nawe yakinye muri Kern na New Star yitwa ba Peter, n'abandi benshi twari kumwe, n'abandi benshi yari groupe niniya, baravuga bati reka tugire une équipe, twifuza yuko iba équipe yo kwankadra abana. Ico gihe dutangurira muri yari équipe yitwa Ambassadors, dutangurira mu Kinanira, tugira ama entraînement mu Kinanira muri centre suédois, hariho abari badutije ikibuga, niko nagarutse ngaruka mu buryo bwo kwankadra abana no kugira ico mperereye muri communauté, niko nagarutse muri basketball. Oya
ntibituma heba basketball mugabo kenshi iyo ari imyaka ya mbere iyo ari igihe ca mbere uba wumva by'ukuri ibintu byinshi ata intérêt bigifise kandi niko biri je rero iyo periode niyo naciye mpeberamwo by'ukuri na sport byose mugabo narabandanya quand même football de manière régulière nakina football mugabo sino niho nasa n'uwahagarikiye by'ukuri ndahagarika complètement mugabo ntibisigura yuko umuntu wese akiri akiza ateza guheba basketball canke agaheba sport siko biri. Nari ngarutse mu buryo bwo kwankadira abatoyi bacu wanashima sinaje nk'umuntu yifuza kuba umucoach kuko ico gihe equipe yari ifise twatanguranye uwundi umucoach wayo yitwa Florent hariho n'uwundi yabakurikiranaho quotidien yitwa Peter navuze yakina yegeze kuba akina muri Caen ari no mu batanguye New Star abakinyi ba mbere ba New Star rero barabakurikiranaho quotidien jewe ndahaza mu buryo bw'uko noguma hafi ya equipe peut-être tugafashanya muri yo encadrement muga ntavuga ngo ngarutse kuba umucoach kuko n'ubu nari numva ntogaruka cyane nari numva nto kwinvestisa cyane gose ico gihe nibaza nko muri 2014 niho nasuye kugaruka rero ndavuga ati ubu ndashobora kuba umucoach mugabo navyo nyene ntivyoroheye abantu bagerageza kunkonvenka ntibyaboroheye cyane kuko n'ukuri ntabyo nari nifuza cyane ntabyo nari nifuza mugabo navuze ko uwitwa Florent niwe araba abakurikirana au quotidien yaronse akazi bituma atashobora kubandanya je rero nca nitangura n'ukuri naragonanwa cyane gose ntibyashotse binyorohera numva yuko no kwinvestisa cyane hanyuma equipe yari imaze umwaka nibaza wari umwaka wayo wa mbere twinjiye muri championnat kuko twabanje gutangura ama entraînement cyane hama mu nyuma tubona kwiyandikisha muri championnat ya Sebab hanyuma niho naciye nza nkoca phase retour muri 2013-14 aho hose je naraza buhoro mugabo neza na neza nagiye gusubira kuvyinjiramo ndabihagararamwo hari muri 2016 aho championnat itanguye ko 2016 twaciye dutangura ambassadors twaciye dutangura dufise ama equipe abiri twari twatanguye imwe yo muri première division n'indi yo muri deuxième division Florent acafata ya première division abananje fata ya deuxième division mugabo bidatevye cyane carabura umwanya gose cyabituma nja muri première division hama nca turaronka uwundi mu coach nawe nyene yaraje avyifuza cyane gose n'umunsi ashaka yitwa Josué nawe acaraza kudufasha equipe ya deuxième division ariko kandi urumva bitanatevye cyane gose nanje naciye ndonka akazi kamfatirira amasaha ya entraînement muri B après midi ntivyakunda ko ndayabandanya mugabo twari tumaze guhagarika hari muri 2017 tumaze guhagarika na equipe ya première division hasigaye equipe imwe ya deuxième division hama niko naciye nsigira equipe Josué acarayibandanya hama je nca ndafatirwa n'akazi gushikaho ntibyakunda yuko nsubira kubandanya muri ambassadors niho rero kora nataha amasaha y'umugoroba Caen bari bafise umucoach yitwa Joris nawe nyene muri iyo minsi nawe nyene yaragitangura yaragize saison imwe hanyuma ashaka gumera nk'uhagaritse barabinsaba ndababwira ko bidakunda kubera ko bagirira mu Kinindo bakagira amasaha ya hakiri kare hama baca bararecruita Janu arakora akoze saison imwe acaragenda muri Gymkhana hama nca ndaza muri Caen niko naciye ntangura muri Caen nibaswari muri 2018 Caen turatangura hanyuma jewe nca turavugana n'abari barongoye Caen yuko ntofata premier ntoba head coach
kubera yuko nari mfise n'akazi kakimfatiriye naraduga nakorera hagati mu ntara cyane rero ndavuga ati nti sinobandanya mvuze ko ntobandanya turumvikana baragarukana Joyce ndamubera umu assistant umwaka wa 2018 mugabo 2019 nawe aca umwaka wa 2019 aca arahagarika tukoranye umwaka umwe hama camba head coach mugabo kubera ko twari twabuze aba assistant twari twabuze umu assistant uwo muntu yombera umu assistant niko twaciye dusubira turamusaba aragaruka se twasaca agaruka muri hall y'umu assistant wanje arije ndi head coach kora aho hari muri 2019 akazi nariko ndakora muri uwo mwanya nari nagahagaritse muri 2019 amaja mu mpera hacaratera na covid-19 chatuba obligé guhagarika match arateba gato gutangura hanyuma muri Caen twe twabandanije dukora gushikaho ntize yatanguye bimaze gutangura rero novuga ngo uwo mwaka je nari head coach umwaka wa mbere ndi head coach no mwaka twaciye tuba champion ba Sebab hama turatwara na playoffs hama muri championnat national tugira amahirwe make turatsindwa na New Star muri demi-finale umwaka ukurikira narabandanije nubwo ntawuhejeje cyane gose waciye aho twari tugeze muri 2021 niho natanguye rero kuja niho naciye nja muri Les Hippos 2021 niho naciye nja muri Les Hippos naho nyene ndahakora umwaka umwe hama kuva 2022 ndi muri Gymkhana ego novuga ko ari uko hama mu bakobwa naho natanguye muri Bercosta nk'umu directeur technique kubera ko nabona ko bigoye kufatanya imigwi ibiri byari bigoye bari babinsabye mugabo uwari coach ico gihe ntivya acaragwara Belize bamugiriye operation aragwara hama bisaba yuko ndamufasha kubera ko nta wundi mu coach w'umu assistant yari afise hama ncangira ko ndaramubera assistant uwo mwaka mugabo aravaho aragenda hama ncansigara ndi head coach niko novuga ngo no muri na Gladiators naho novuga ko nagiyeyo licence ya niveau 1 nayiciye muri 2018 mu kwezi kwa nibaso twari mu ntango z'ukwa kabiri mu ntango z'ukwa mbere cyangwa mu mpera z'ukwa mbere cyangwa mu ntango z'ukwa kabiri kuko ama resultat yaje mu kwa kabiri niho twamenye ko nibaza ko hari mu kwa kabiri nyene mu kwa kabiri niho naciye niveau 1 ico gihe byari zigitangwa na FIBA Afrique muri 2018 mu kwa kabiri niho twari kumwe n'abandi benshi n'abacoach n'umunsi bariko barexersa ba Josué nyene twari kumwe n'aba Alexis twari kumwe n'aba Claude Batazira Gatuzo twari kumwe n'aba Janu twari kumwe n'aba Belize n'aba Pasi en tout cas ico gihe kubera ko formation yari yaciye igihe kirekire itagize twakoze turaba coach benshi cyane kubera hari yaciye imyaka myinshi ata formation ihabaye hanyuma muri 2022 naranonse akajya ko kuja muri camp y'abana bayoranijwe na FIBA Afrique hamwe na NBA baratora aba coach muri Afrika bashobora kugenda bakamarayo iminsi ishika nko kuri 4-5 bariko bariga ariko kandi bongera banakoresha camp y'abana baba babaye selection muri Afrika yose abahungu ukwabo abakobwa nabo barafise aho bagirira muri 2022 naronse akajya ko gushobora guparticipa novuga ko ari ibintu byandugirije niveau kuko
ukorana n'abakoci bakomakomeye muri Afrika no mw'isi nka ba Sheikh Sarr yakoceje equipe z'u Rwanda za Senegal n'izindi, ngakorana n'abitwa ba Joe Tuomu babaye aba scout muri NBA bagakora muri NCAA, akaba directeur technique wa NBA Academy. Novuga ko ni ibintu byamfashije cyane gose. Hanyuma inyuma yaho niho ubu vuba cyane gose mu kwezi kwa 11, kwezi kwa 11 muri 2025, muri 2025 niho naronse akaryo ko kugenda turi kumwe n'uwundi murundi umwe yitwa Elvis Akizimana Kafisi, turakora stage ya niveau 2 kandi twaramenye, novuga yuko ari ama diplome y'abantrene office. Cette fois-ci barahinduye réglementation, ntikiri FIBA Afrique ibikora, ni World Association of Basketball Coaches, ni association ya mondiale y'aba coach, nibo bashizeho manuel, nibo bashizeho ibitegerezwa gukorwa, mugabo kandi biba biri parrainé na FIBA. Novuga yuko ni ibintu nayo ni stage nziza cyane gose ifasha umuntu gutera imbere, kuko uretse ko biba ari n'ibibazo uri kurakora. Aho twagiye mu Buganda twariko turakora ibibazo umwanya wose, twaguma dukora ibibazo, mugabo imbere yaho uraronka umwanya wo kwiga en ligne, baraguha ama devoir ugakora, ugasoma ibitabo, hanyuma ukiinforma. Kandi n'igihe muriko murakora ivyo bibazo biba bisa na clinique, n'ahantu uguma wigira cyane gose. Kandi novuga ngo byabaye byiza, byabaye ibihe byiza by'ukuri byo kwiga no gushobora kungura ubumenyi. Niveau 2 hariho abarundi basanzwe bafise niveau 1 ico gihe yari gitangwa na FIBA Afrique. Abo ni nka Aroni, ni Dumbo, ni hamwe na Alain, nibo bari ngaha sur le territoire national muri uyu mwanya, nibo bari actif ngaha. Hariho abandi mugabo bo ntibakiri ngaha hafi, hariho abandi ari witwa Desire, mugabo iyo ya WABC gushika ubu turacari babiri, kuko ntigitangura gukorwa, ntiyari bwigere ikorwa, ntigitangura gukorwa kuko reglementation yahindutse haciye imyaka ingahe. Niveau 2 ntibari bwayishike ko batangure kuza barayikora. Hari hakiri ya niveau 2 ya FIBA Afrique, nayo nyene ntiyari igikorwa, mugabo ubu niho bigisubira gutangura. Byukuri kuba muri equipe nationale y'abigeme ni ikintu cari ciza cyane, carabaye ciza. Hari haciye imyaka ishika kuri 13 ata equipe ishika kuri 12 ata equipe nationale y'abigeme ihabaye. Rero hariho bamwe mu bari muri iyo equipe ya 2013 bashoboye kuba muri iyi equipe, mugo urumva umuntu haciye imyaka 12 uba wumva yuko ari umuntu yongeyeko imyaka, yarakuze, yaragize iki. Rero baracakomeye bamwe, mugabo novuga ngo ico gihe niba bari bakiri bato, n'umunsi bariko barakura, uno munsi nibo bari aba veteran bo muri iyo equipe nationale. Rero kubwi wanje sinovuga ngo nta cizere yuko equipe nationale yacu y'abigeme ishobora kuzokomera, izokomera, mugabo harakenewe yuko cane dushira umwanya, tugashira inguvu cane gose mu bakiri bato, kubera yuko haraciyeho imyaka bagiye baragenda ari benshi, kandi tukabona ntibariko baragaruka. Rero gushira inguvu mu bakiri bato cane bizodufasha yuko turonka generation iduga y'abantu baherewe hasi bafise ama base meza ya basketball, kugira ngo baze bashike hejuru bakomeye. Novuga ngo ico ni ikintu codufasha cane gose kugira ngo tuze duteze imbere basketball yacu, kuko Bercosta muri 2015 yaratwaye zone 5, ariko twebwe aho twari turi ico gihe basketball yacu y'abigeme yateye isubira inyuma, imigwi yateye igabanuka, ama equipe ziri muri première division zifise division B ni imwe yonyene ubu d'ailleurs, nta zibiri zikihari, mugabo urumva ni equipe imwe
hanyuma novuga ngo ntituriko turategura by'ukuri uravye hari hagize iminsi ariko aba amahiganwa y'abana bakiri bato mu bakiri bato dufashe mu badakwiza imyaka 23 batari mu première division ama equipe y'abana yashoboye kuba ama equipe ashika kuri 22 uca wumva yuko na ama equipe menshi ariko mu bigeme equipe zo muri première division zonyene ubwazo ntizirenga standard. Hanyuma ama equipe y'ibyo twise Ligue B kubera tutashoboye mu bakobwa ntitwashoboye kuronka aba moins de 16 ans ngo turonka aba moins de 14 ans yari ama equipe ashika kuri 5 muri Bujumbura yose yagutse nivuga ngo turashizemo na Bubanza ya kera turashizemo Bujumbura Riraye turashizemo Cibitoke ntitwashoboye kuronka ama equipe arenga 5 imwe yaciye yo inabiheba byagiye kurangira n'ama equipe ane nuvuga ngo birakenewe cyane gose yuko hashigwamwo inguvu muri basketball y'abakiri bato bagashigwamwo inguvu cyane gose kugira ngo bakure babikunze icambere na mbere tubanze tuvyure urukunda abakiri bato abakobwa bakiri bato bakunda basketball mugabo kandi hejuru y'ivyo dushiremwo na novuga gute dushiremwo na dushobore kubaha n'amabase meza amafondamento meza abapermeta gukora basketball kuri ho niveau. Rero novuga ngo aho niho hazova icizere gikuru gisumba kubona imigwi 6 iri kwirahiganwa yonyene muri première division. Novuga ngo biba ari ibintu bidashemeye cyane gose mugabo mfise icizere mbonye abakiri bato yuko bizobandanya bigenda bikura nubwo abo tubona n'umunsi tubona ko icitegererezo bagiti n'abandi bo fata retraite nizera ko tuzoronka ababasubirira kandi bameze neza. Nivo ya coaching novuga ngo bivaye nuko twebwe iwacu ama formation meza y'aba coach si menshi cyane gose turagerageza hari igihe tuzisaba hari igihe n'igihe twamaze igihe federation itari ko yadusabira ayo ma formation arico gituma ubona hagati ya formation n'indi ashobora guca imyaka myinshi ugasanga nk'ubu ngaha formation yeruka kuba ya niveau 1 ngaha mu Burundi iheruka kuba muri 2023 muri Novembre 2022 niho haheruka formation y'aba coach ya niveau 1 mugabo hariho recommandation twaronse aba expert FIBA basize badusigiye yuko dutegerezwa kugira organisation y'iwacu interne tukaronka aba coach kandi ivyo nizera yuko tuzoshobora kubishikako muri uyu mwaka wa 2026 tutanguye dushobore kuronka aba coach benshi dushobore kugiranira ama formation hagati yacu twungurana ubumenyi hagati yacu kugira ngo dushike kuri niveau yo guforma abo bana kandi tubone yuko by'ukuri turiko tubaforma kuri niveau nziza bazoshobora babakinyi beza bakomeye bari competitif mu karere kacu muri sous region ndetse banashobora no gushika ku mugabane wa Afrika kwereka muri bya BAL n'ahandi no muri NCAA no muri NBA tutobona umwana w'umurundi yateye imbere agahashika. Nibaza ko ivyo byose ni gikorwa gihera hasi mugabo kandi nibaza ko tuzoshobora kugishikako mu kwekipa aba coach bakaronka ubumenyi bukwiriye kugira ngo bashobore gushika aho hantu ho kwankaka abo bana ayo matano akiri mato. Imyaka nibaza ko ndacayifise Imana bikoze kabikunda imyaka umuntu nta wumenya imyaka yiwe ariko Imana nibaza yuko intije imyaka ico nifuza gushikako no gushika kuri niveau yo hejuru cyane gose muri coaching pourquoi pas gushika ahantu umuntu akoca mu ma division manini tubona kuri kitoronka ubumenyi ku buryo dushobora gushika naho umuntu atoshika muri NBA muga agashika mu equipe akomakomeye ngaha muri Afrika kuri katoshika kuba mu equipe yo muri Europe navyo nyene n'ibintu nizera yuko bishoboka hamwe n'umwanya hamwe no kurondera ubumenyi hamwe no kugerageza ibishoboka nibaza yuko byose bishoboka rero nkavuga nico nizeye nuko Imana intije amagara ikanshoboza nizera ko umuntu ashaka kwashika atabaye izindi nzitizi.